ndabahaye amachingu wanje mwese aho muherereye nizere ko mumeze neza. Welcome back to my YouTube channel. This is Burundian Mom in Korea. No munsi rero nabategura ibintu bishushe bikaze cyane tugira duteke ibitumbura. Ibi rero urashobora kubyikora muhira. Je ngira ndabereke uburyo buri simple bworoshe cyane. Ibintu byose urashobora kubironka muri Korea. Ushobora kubyikorera muhira mu buryo butari compliqué namba. Rero reka dutangure, reka ndabereke ama ingredients mfise jewe. Mfise ifarine nakoresheje iyi all purpose flour. Ushobora kuyironka ahantu hose ngaha muri Korea, mamati yose irahari. Hanyuma nakoresheje baking powder, ngiyi inyo mfise. Hanyuma nakoresheje beurre, mfise n'isukari, amata, ndafise na vanille nayo nyine ushobora kuyironka muri home place. Ndafise na magi na baking powder n'intuzi n'umunyu. So reka rero tutangure, get ready, murondere ibikoresho byanyu ndabereka ukuntu twabitumbura byoroshe cyane. Reka rero tuvange ibi bikoresho byacu. Turashiramo kwanza aya bibiba bitagize bidakanye. Ntanguye gushiramo baking powder. So muri baking powder rero napimye gutya, nakoresheje akaanya, nakoresheje 1 teaspoon, nakoresheje aka, donc nashizemo dutandatu kubera ko nakoresheje ama cups atandatu angana gutya, donc nashishiramo ndacavanga rero ya pate yanje nakuyemo ikiyiko kugira ngo ushobore kumva ingene imeze, kugira ngo ushobore kumva consistency shaka. Byose byavanganye neza, ndabireka bikaruhuka gatoya. Washobora no kubiraza muri frigo bivanawe n'akanya ufise. Igihe nje ndayiraza muri frigo nkayikora bukeye, biravana we n'akanya kawe. Mugabo iyo uretse gatoya ipate nka 30 minutes cyangwa isaha muri frigo irakomera, kandi bisha biza kudufasha kuyiha ibitumbura byacu kuyiha amaforme dushaka. Donc je nkunga ndashyira muri frigo ko mfise ibindi ngira nkore, hanyuma ndaza kubisha mu mavuta dosakanya. Sawa sawa rero reka ndaza kubereka indi partie yo gusha mu mavuta no kubiha forme. Iyi pate rero niyo ibimeze uko. Nturinda kuyigira, ntibikeneye kuyisuguma musanzwe, ngira ni caca, ngira ni bya bitumbura bimeze nk'icapati y'amazi ngira. Donc ntibikenewe yuko jewe ndakigira, ndinda gusuguma igitumbura canje ndagishira muri frigo kibe kiraruhuka. Reka ndaza kubereka indi partie cagiye muri frigo.